ari mu mahanga turiyo ari no ngaha mu gihugu turiho kuko turabona ibikorwa tuhakorera yuko ivyo bintu biriko biravangurwa cyane. Ivyo rero nibaza yuko bizogira akamaro ku gutuma igihugu gitera imbere ku neza ya twese. Ko sinibaza ko urazi yuri mu mahanga ukaza wumva ariko barakubwira ngo ni cya gihugu ngo gikenye. Murabizi yuko Burundi ubuya bufise igitabo cimbona kazoza mwaka 2040 n'umwaka 2060. Ico gitabo gigizwe n'inkingi zitanu. Mwizo nkingi zitanu hariho inkingi ya kabiri yitwa efficacité économique. Iyo nkingi ya kabiri ugiye kuraba neza barashizeho imigambi ishika 22 22 objectifs. Hanyuma hagacaha mwizo nkingi rero mwiyo migambi mwizo objectif harimwo imigambi myinshi imwe yabivuze n'iki yavuze c'uburimyi mugabo hariho mu bantu bazofinansa donko canke bazoshiramwe uburyo mwiyo migambi uruhara rw'aba diaspora rurakomeye kuko barushize umengo mu nkingi ya gatanu. Mu nkingi ya gatanu ico bita partenariat fructueux. Jewe nk'ubu ndabakaro hari umuntu yandondeye ku munsi ndibaza areze nk'iminsi 35. Yahungiye muri Tanzania apfukira yakurirayo ubu n'umugabo. Twahuriye muri Canada, Quebec mu mwaka 2023 ambwira yuko agomba kuza mu Burundi. Turavugana ambwira kwaje hanyuma ndamubwira nti wewe rero ukaramuka ushitse uzocumbarira. Yarashitse yaratangaye yabonye ingene yakiriwe. Urumva nk'umuntu nk'uyu uca wibaza image agenda atwaye nk'umuntu nk'uyu kuko turazi yuko umuntu agenda atwaye ishusho ryiza rihambaye cyane. Samuel Ndayiragije sanzwe umukuru wa diaspora ndundi nibihe bikorwa bikuru mubona mushima muri kino kiringo c'imyaka 5 President Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi. Murakoze ikintu cyambere dukenguruka nuko ico batanguje novuga abari ku butegetsi kuva ico gihe natwe twari ukurikirane nuko basizeho indwi yahari abandi b'amahanga. Hama ico tumushimira nuko gorane tugira mu Burundi umwe aje afuta ibintu akazana bishasha mugabo we yayigumijeho iyo ndwi yahari abandi b'amahanga n'ikintu ahubwo yakomeje cyane ico turakimushimira cyane kuko byaratanze umusaruro ku kino gihugu. Hanyuma ikindi gikomeye dukenguruka nuko yashigikiye cyane ibikorwa by'aba diaspora. Aha no bivuga nk'akaro kugenda kubasanga mu mirima mu zaho basanzwe bakorera imirimo akavuga ati tugiye kugendera abana bantu rabi ibikorwa barimwo hama tunabaherekeze mu Burundi cy'amahanga mu Burundi. Hanyuma ntitwokwibagira ko yagize n'ingendo nyinshi mu bigo bitandukanye aho yagenda mbere ahora n'abarundi ababwira ati nimuze mwubaka igihugu ngo muterera akishura n'ibibazo byabo. Ikindi rero yakoze gikomeye cyane n'abandi ba president nuko ari umuntu yemera deba. N'umuntu akunda ibiganiro akunda ibiyago akunda deba akavuga ati jewe kuvyukuri nubwo n'umukuru w'igihugu ndashobora kwemera ko abantu bambarira mumbwire ivyo byose baraje ishinga akaba akanya ntatanga intuma ego hama ntabajyagagure iyo bavuze ibinyuranye n'ivyo yiyumvira. Nuba nico kintu namubonye ko yafashije cyane cyatumye aba diaspora benshi bavuga bati erega mu Burundi burya turashobora kugira ijambo turashobora guterera ivyiyumviro. Muri semaine de la diaspora rero ubona yuko ari umukuru w'igihugu yumviriza kandi yemera ko abantu bamubwira mu gihe baba bariko baramuyagira bamubwira ibigenda n'ibitagenda kandi akavyakira neza aremera critique. Nicemeza yuko dufite mu president mwiza dushobora no gushika kure cyane kubera ku gatima ko kwemera ko abantu bamubarira. Ikindi gikomeye cyane nuko iruhande y'ivyo bintu byose yagiye arakora nuko uye yashizeho ico no kwita mu majambo ashikiriza avuga ati dukingire rero aba diaspora n'ibikorwa byabo. Twaca twumva ko turemye ko turiko dukorera ibintu mu gihugu abagitwara batahura kandi bakingira. Kera ntivyari bimeze nk'uko hari ibintu byinshi yakuyeho kuri no ntwaro yiwe na cyane cyane cyo kuvuga bati ubu uyu mu diaspora je mworohereze mureka kure ariko kare urazi ko hari akantu kaba kari hati none imbere yuko ukora jewe ndimwo
jewe nashikiriwe muga ku ntwaro yiwe vraiment nta mu diaspora avuga ngo naraburabujwe naragiwe nabi gukora umugambi gusa ubusuma bundi bwarahabaye biturutse ku bantu bagiye barakora imigambi ivyo navyo kumbure ni inkebuzo twagiye turahabo turongoye kugira ngo bishobore kugenda neza. Ikindi naco gikomeye nuko mu migambi yiwe yarafise harimo guteza imbere kino gihugu biciye mu burimyi n'ubworozi kandi urabona yuko aba diaspora benshi bitabiriye ako kamo kiwe mu vy'ubworozi baritabiriye mu vy'uburimyi baritabiriye cyane mugabo rero ico gisata nk'akaronke cy'uburimyi harimo agahazi ako rero niko ntitwovuga ko vyose rero ari vyiza vyose tutwibagira nako kuvuga ati hari akantu kabaye keza mugabo ntibaga ikiringo cyo gukosora nico gituma tugomba kwacahagara cyane no kuvuga politike we yavuga ati duteze imbere kino gihugu umunwa wose uronke icu fungura umufuko uronka amafaranga ni kivugo ciza cyane kandi vraiment turashima yuko aho tugeze turabona yuko nk'umwimbu abantu bariko barawuduza ku rwego rushimishije mugabo politike yiwe yavuga ati tugere ku rugero rw'uko dushora hanze no kuvuga rero iyo politike niyo je ngomba ko tugarukako tukavuga tuti mbega cagiye baduhamagara bavuga bati aba diaspora ari muze mufise imigambi yo kurima mugomba kugira iki tubaha amatongo ico gihendibuka ko habaye inama hari igitega mugabo ayo matongo ntituzi iyo vyagarukiye ntara yasavye birashikano biriyugara twarasavye bari murindiriye yuko babahamagara ngo tubahe no turarindiye ko baduhamagara ati kugira baduhe ayo matongo kuko abayasavye bari benshi cyane barasavye amatongo baravuga bati umwe wese nasabe no kuvuga nkujya mugambi wari mwiza cyane kugira ngo amatongo ahabwa abantu bashobora kuyarima bashobora kuyarima kijambere no kuvuga systeme mekanize uburyo bugezweho barime hanini hama dushobore kuronka umwimbo rero ico nico jewe no musaba kuri ivyo byo burimye ko yohagararaho nyene kugira ngo iyi myaka asigaje tubone yuko systeme ubu y'uburimyi iri mekanize ariko Samuel baravuga bati n'Imana ifashe uwifashije nimba baravuze bati tugiye kubaha amatongo mukaba mutanditse ngo musabe ubushikiranganje nta muntu numwe atasavye amatongo umwe wese yarasavye aba diaspora je no kubwira barenga 15 basavye amatongo kandi manini kandi bari capable yo kubikora bipfira nk'umuntu yazanye ama machine arima ugasanga umuntu yamaze ama machine arima ashobora kurima nk'ama hectare 200 ku munsi mugasanga ama tracteur ntarigera aronka hectare n'ijana arima amajana birumva ko bari kibazo no kuvuga ivyo bica intege abantu bazanye imigambi nk'iyo bakinvestisa mu gihe rero urumva hari abandi bafise amatongo bafise nk'ama hectare 100 amajana 200 amajana 3 urumva mugabo badari capable d'exploiter badashobora kuexploiter kumba ko nagahaze muzokosora mu bindi bisata nabigire kugera yabitegekanije ayongera ashemwe akariro kugira ngo amatongo aboneke no kuvuga amatongo ngaha mu Burundi atarimwa ni menshi ayarimwa na yakajanyagurwa ni two yavuga inge ntangana no kuvuga rero tugomba yuko tuyarima nyene tuyarime nkuko abandi babikora ndagwe nkakaro muri Burkina Faso urabona Ibrahim Traoré bijya bintu yakoze yashize na tracteur menshi ubwo nyene gisata cy'uburimyi mu mwanya muto cyace gitunga igihugu kirahindura vyose je mvuga rero no mu Burundi ako kantu nibagashike ko amatongo abayafise batashobora kuexploiter ku buhinga bwa none bayabaki bayaha abantu bashoboye kubikora hanyuma bahamagara abantu bose gushira mu mitaye mu cyo gisata muvuzaga haze muvuga eco ni sawa hanyuma rero ariko urumva nagahaze kubera ko kitaraba ariko tuvuze ko kitaraba hari imvo nyinshi bicoba cyarabitumye gusa nuko abari bazo umugambi batazi iyo vyagarukiye mugare essentiel ni iki essentiel nuko ico ciyumviro cyo ko umuntu wa wose uronke ico ufungura amufuko ukaronka amafaranga ku vy'ukuri ibice 80% je ndabona ko bimaze gushikwako ako rero katarashikwako nako rero twoca tugerageza gushira mu imvu kugira ngo dushobore guca dushora hanze tugira umwimbu mwinshi dushobore no kuronka ivyo dushora hanze mugabigeza tuzoba dukoresha amaboko tutarima ahantu hanini mu mwanya muto ama systeme d'irrigation je ndaze nk'abantu giye twari gitega bavuga bati twe turafise systeme d'irrigation turi capable yo kubikora mugabo urumva ntibikunda mu gihe aya matongo vome nahuri yego cyane reka tujabuke kwa Gabriel Rufyiri umukuru w'inama nkuru y'inararibonye zo muri diaspora ndundi. Gabriel Rufyiri turaje kumva Samuel avuga ivyashima n'ivyanegura kuri no ntwaro ya president Ndayishimiye myaka 5 irangiye ari ku butegetsi nigiki mushima namwe nk'inararibonye kandi ivyo murakoze cyane kwico kibazo
jewe ndibuka inama ya mbere twagiranye nawe hari mu Bubirigi itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2022 le 19 décembre pardon février 2022 twaramaze umwanya munini cyane kandi hari abantu niwe yirongoreye iyo nama we nyene kandi twagira tunashimire mbere na televiziyo y'u Burundi kuko yaciye ibizana vyose takintu kimikuyemwo muca murabishira ku mihora yanyu y'ingarukana bumenyi bita YouTube. Iyo nama rero niho twatanguriye kubona twebwe imigabo n'imigambi afitiye abarundi ba mu mahanga. Nibaza kandi n'ibintu byarabwe n'abantu benshi gose turavye ko ari we yagirisha inama we nyene hanyuma akiyakirira ibibazo akavuga twarabonye ko vy'ukuri kandi nta muntu numwe atafashe ijambo yashaka gufata ijambo. Samuel yavuze ati nuwavuga ibitamugwa neza mu matwi yarafise ngena byaki. Ego iyo sinzi ko novuga iyo karita arayifise iyo ubwo buntu arabufise nubwita ko ari ububasha buri muri we bwo kwakira ikishobora kuba kitamugwa neza. Mwiyo nama nibaza ko vyagaragaye kandi noneho burya iyo uri umurongozi bigomba abantu bose bashaka kuvuga ivyo ugomba ngo bikunde umuntu ragira atakugira ubwo bubasha buba muri we bwo kwakira n'ivyo umuntu abadakunda. Rero mwiyo nama haravuzwe ibintu bitari bike byinshi ntugarukako mugabo je ico novuga conyene ku iyo nama nuko nabonye ko yahaye ivyo no kwita des instructions claires ibutumwa butomoye bw'ukungene abaserukira uburundi mu makungu harimwo n'umushikiranganje abajeje ko bari kumwe yuko buri gihe boza baragirisha inama abarundi baba mu makungu kubera hari gihe bitaba kuko burya abarundi baba mu makungu baragira ibibazo byinshi. Ivyo rero twebwe iyo turi ko turagenda turagirisha inama tukabirwikira leta kandi tukabona ko ivyakira neza. Ni mu ico gihe rero twarabonye ko ivyo vyakozwe. Ikindi naco nuko twabonye ko haciye hakurikira inzandiko zivuga yuko abo bantu boza baragendera abarundi kugira bumvirize imyitwarariko bafise mu bihugu byose barimo donc igihugu gifisemwo abagiserukira donc les ambassadeurs. Ico burya nicyahoraho. Ivyo rero navyo nibaza ko ari ibintu vyiza cyane kuko turavye nk'imigambi twe dufise muri diaspora tuvuga dufise imigambi ibiri nyamukuru. Ubwa mbere n'umugambi ujanye no kunywanisha abarundi baba mu mahanga la cohesion. Ico ni ikintu gikomeye niba bari hamwe ataba taravya amadini imigambwe n'ibiki bizoheza bifashe. Ikigira kabiri ni kibazo nikijanye n'iterambere le développement économique. Niba amara kuja hamwe hari yabari bakaba bari hamwe kandi ababigiramwe uruhara bambere nabo baserukira uburundi mw'ivyo bihugu abambassadeur. Ivyo rero natwe byo tugiye hari turabivuga kandi n'umukuru w'igihugu yaratanze intumbero mw'iyo nama kandi twaravuganye nibaza ko abizi twaravuganye n'abarabo bushikiranganje ndavyibuka mbere ko twari nakumugiye twabonana baremeye ko ivyo bintu vyose bazoza kubishira mu ngiro kandi baza baratanguye. Ico ni ikintu ca mbere nibaza yuko umuntu yoshima. Ikigira kabiri novuga cyane cyane turabimwe bitama politique les politiques de la diaspora. Murabizi yuko Burundi ubu yabufise igitabo cimbona kazoza mwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060. Ico gitabo gigizwe n'inkingi zitanu. Mwizo nkingi zitanu hariho inkingi ya kabiri yitwa efficacité économique. Iyo nkingi ya kabiri ugiye kuraba neza barashizeho imigambi ishika 22 22 objectifs. Hanyuma hagacaha mwizo nkingi rero mwiyo migambi mwizo objectif harimwo imigambi myinshi imwe yabivuze n'ikindi yavuze c'uburimyi mugabo
hariho mu bantu bazofinansa donko cyangwa bazoshiramwe uburyo mu iyo migambi uruhara rw'abadiaspora rurakomeye kuko barushize umengo mu nkingi ya gatanu mu nkingi ya gatanu ico bita partenariat fructueux ni ingene uburundi buzokorana na bamwe n'abandi kukungene iyi mbona kazayoja mu ngiro abadiaspora rero iki gitabo baragihaye cyarahaye umwanya ukwiye abarundi baba mu mahanga iki rero naco nibaza ko ari ikintu kugira nabo bwitange bwabo buzoboneke bugaragarire mu bikorwa mugabo kujya nabibabwiye cyaki nababwira ubwa mbere c'ubumwe hariya bari hamwe no guca baza bagahamagarirwa gukora ibikorwa by'iterambere byogora mugabo rero kome tubona ko leta yamaze gushiraho uyo murongo mukuru w'igihugu yarataze intumbero uyu muntu wamaze gutanga intumbero abasigara babishira mu ngiro nabo we wavutaga intumbero gusa abandi bashira mu ngiro ico ni cya kabiri cerekana ko vy'ukuri abarundi ba mu mahanga baronse ico no kwita ikibanza cugugira ico bakoze ikindi cya gatatu ni ikintu kijanye n'isubigwamwo ry'igitabo kigenga abarundi baba mu mahanga ico bita la politique nationale de la diaspora ico gitabo gituma tubishima murabizi harimo uturusho turimo bwa mbere nuko aba diaspora bonyene bazogira mu ruhara ico nico ca mbere kuko mbere imigambi yarakogwa bene vyo ntibabibazwe ntibabazwe ngene bigenda kuko niwo burya ntushobora kumenya ibibazo jewe mfise wewe utari muri jewe tutabiganiriye mugabo ubu baremeye yuko ico gitabo kitegerezwa shigwamwo ivyiyumviro by'abadiaspora kugira ngo bimwe twariko turavuga bijanye na cohesion donc vyo kunywanisha abarundi ba mu mahanga ibi twariko turavuga by'imigambi yoza kandi gakingirwa yaravuze ivyo byose tuza kubisanga muri ico gitabo kuko igitabo nico cerekana vy'ukuri yuko abadiaspora bagize ni stratégie nationale ni kitabo rero nibaza ko gihambaye cyangwa politique nationale ya diaspora ibi bintu bitatu rero urumva n'ibintu by'amapolitike nibaza yuko bamwe n'abandi kuko nabivuze buryo mukuru w'igihugu wewe atanga ico bita intumbero muri rusangi hanyuma bajya abantu baje kubishira mu ngiro bishira mu ngiro natwe muri diaspora tugaca tubiherekeza kandi tugatanga intererano yacu jewe nico mbona ko ni byinshi kubera igituma ndabivuze gutyo jewe ku giti ciwanje ndamaze nciye muri diaspora cyangwa nkaca n'ahandi ndibuka ko nigeze kuba ngira ingendo mu bihugu bitandukanye mbere nko mu mwaka wa 2021 ndibuka ko inama ya mbere nagiyemwo mu mwaka wa 2023 murantunga naragiye muri Etats-Unis ndagirisha inama abarundi baba muri Indiana baratubwira ibibazo bahura navyo hariho n'ingendo zindi duherukamwo twagize muri Canada muri Etats-Unis muri Suède mu Bubirigi icyatunezereye ngaho hantu hose twakoranye neza n'abantu ze n'abaserukira Burundi mw'ivyo bihugu kandi ukabona ko vy'ukuri bafise cyo no kwita intumbero bahawe n'igihugu cyo kugira ngo dushobore gukorana duhamagara abarundi baze kuzana imigambi mu gihugu ico rero twe twaragishimye kuko burya bariya ntibashobora gukora badafise intumbero ivuye ku abarungitse muravyumva na mwebwe hanyuma ivyo twakuyemwo twace tubibarungikira kugira ngo nabo babikorereko ndiko ndavuga ngaha mu gihugu babikorereko kandi tubona ko mu vy'ukuri bahora babikorerako kuko nkuko twako turabivuga tutaramutse tubanje guhuza abantu ngo tubashire hamwe vyogura ko nivyo bikorwa vy'iterambere vyoshoboka uno munsi murumva ko mushimikira cyane ku kintu cyo kubahuza kugira ngo babanze bumve ibintu kumwe biga umuntu yogira ati muri no myaka 5 muracari kuri ico conyene nta kantu k'inyungu karaboneka Samuel
ni byinshi tugarutse ku vy'umukuru w'igihugu amaze kudukorera birahari pe ni byinshi cyane ariko bikuru biguma bigaruka hahandi cyane ku ngingo bariko barafata zo korohereza aba diaspora nari nabivuze kare nti amajambo bagiye baravuga bagaruka ko nayo gufasha kugira ngo aba diaspora bashobore koroherezwa rero muri rusangi nabivuze umukuru w'igihugu dufise arafise atu hariho ibintu bimurimwo byananiye benshi je ndibuka mu nama yahariwe abarundi b'amahanga nk'iyo duheruka twamaranye amasaha menshi cyane menshi gose no kuvuga uraze umwanya w'umukuru w'igihugu no abari muto mugasanga yahaye agaciro ico gikorwa yumvirije yatanze n'intumbero kuri abo barundi no kuvuga rero je ndamushima kubera ko we wavuga ati jewe ndagomba ko tugenda tutaraba uwo tugiye guseka wariwe iyo yari intumbero ati tugomba tugende intumbero nuko dushika hari ahantu ico duhura naco turakura mu nzira kugira ngo twavance no kuvuga iyo niyo ntumbero namubonyemwo naho je mvuga nti mbere twebwe nka diaspora tuhari no munsi tuvuga tuti twebwe tuje ahubwo gushigikira ivyiyumviro n'imbono y'umukuru w'igihugu ahavuga ati tubone Burundi ku vy'ukuri bwateye imbere abantu bajya biturire abanyotoye abariye uno munsi habe twugare mbe nibo bababuzana namwe kuzana imitahe mu gihugu no kuvuga abo nibo batuma ibintu bitagenda neza kuko uzaya mutahe uduhera dukeyi kugira ngo utangure kuvyaza umusaruro hari umuntu yaba yakwiye mu nyungu teja ugaje usanga bikaba vyononekara no kuvuga rero uye iciza dufise nuko dufise umukuru w'igihugu avyumva kandi twebwe nka diaspora tuvuga tuti turiyemeje gushigikira umuntu wese aza dufasha kugira ngo dushike kuri yambona kazoza naho rero turamushimira yuko ari umukuru w'igihugu ashobora kwidoma ko urutoki akavuga ati muri leta yanje harimo abantu babatovyi bonona muri leta yanje harimo ibisuma mumfashe kubishira habona natwe diaspora twavuze tugomba dufashe umukuru w'igihugu dufashe kurondera ivyo bisuma turondere abo bantu bonona abantu banyotora abantu bazingamise kino gihugu tubamwereka tehe ngabanya kubaho tiba abantu wari kurarondera nabo no kuvuga ico ni ikintu gikomeye cyane mu byo kwita ko dufise umukuru w'igihugu afise intumbero mugabo nibibaze ko vyoroha niba vyoroshe cyane kubera ko abafise intumbero yo kubikora mugabo amufasha kubikora ni bande ni twebwe ni wewe ni jewe no kuvuga nkuko rukira bivuze umukuru w'igihugu atanga intumbero yaratanze intumbero yuko ubu uye ari kugerageza guhasha no guhana abo bose bariko baragerageza gusubiza inyuma no mugambe wa vision 2040 naho rero iyo ubonye umukuru w'igihugu wenyene avuga ati muri mubondongoye ndabona yuko harimo abantu banyononera bananiza ico ni ikintu gikomeye cyane habasigaye yuko rero twe tuvuga tuti ubu rero twe tugomba kumufasha twe nka diaspora rero twe tuvuga tuti none kameme umukuru w'igihugu aguma asemerera avuga ati hari ahantu ibintu biko birapfira afite intumbero nziza naho rero twe tugomba guhera none kubera iki intumbero ari nziza bigapfa no kuvuga rero twe tuvuga tuti turamushima d'abord kuri iyo ntumbero afise kandi turamushima yuko ari umukuru w'igihugu adahisha ibibazo biba biriko biraba kuko abakuru b'igihugu benshi barahisha ati ikireka ndagihore sindakivuge mugabo aravuga ati hariho ingorane hano hantu akavuga ati ingorane niyi nimumfashe kwitorera umuti no kuvuga rero nco gituma rero je mvuga nti dufise umukuru w'igihugu ku vy'ukuri mu myaka 5 uravye ingene yafashe igihugu kimeze ikintu gikomeye yanadukoreye diplomasi diplomasi ni ikintu gikomeye hajya no kuvuga naka gahengwe dufise mu Burundi nuko n'umukinyi wa diplomasi ku rundi rwego urabona ingendo yafashe agenda ahantu inzira zari zugawe zikugururwa akagenda kugurura ivyari vyugawe bikagaruka no kuvuga ni cerekana neza ko dufise umukuru w'igihugu afise vision ku gihugu rero kuba yaragarukanye imigenderane myiza y'u Burundi n'ibindi bihugu ni ikintu gikomeye cyane akaja no mu nzego z'ibihugu bya Afrika nk'ibi vyuko mbere bamugize bavyita mugwaruka umuntu umugenzi w'ugwaruka ku vy'ukuri n'ibintu bitaranza abakuru b'ibihugu benshi no kuvuga wewe aragarukaga valeur
ugwaruka akavuga ati urugwaruka mbona nibwo ruzofasha guhindura ivyiyumviro vya kera niko kandi ruzofasha gushika kuri yambona kazoza twifuza akaruha ikibanza no kuvuga rero kuri ivyo bintu vya diplomacy kuba ari umuntu avuga ati no hariho ibintu byagenze nabi mugabo ntitwobigumamwo reka tugende tudodore turabe ko imiryango yuguruka no kwa ivyo je ndabimushimira nuko yakaba ikibanza kinini ugwaruka urakoze ugwaruka rero ni diaspora nawe nyene hajya muri diaspora ufite ugwaruka gwinshi cyane nibwo rugifite n'ingufu zo kuja kurondera amafaranga mu bindi bihugu reka tuje kwa Gabriel Rufyiri hariho ikijanye n'ingene Samuel yavuze ati yarabaye rurangiranwa arugurira imiryango ahitari yuguruka uno munsi mwebwe nk'inararibonye muri ko muraraba mu kiringo amaze kurongora ino myaka 5 murafise ikizere canke ntaye mu mushingira kubera ko twanabonye yuko namwebwe nyene muri diaspora ubariho muri ko muri yunga kurusha uko vyahora arabifisemo kuboko rumva ubiravye neza nko twabivuze yatanguye abivuga burya iyo umuntu ari afise ico bita mindset open iyo umuntu afise umutwe ivyumviro vyuguruye usanga vyoroha cane yuko ushobora kuvugana n'umuntu wari wese atakibazo ico nico kintu gikomeye rero iwe muri ko muravugana urabona ko afise iyo mindset yuguruye ni kintu rero nibaza yuko donc état d'esprit ingene umuntu yuguruye mu bwenge akemera kwakira ibintu byose biba byoroshe usanga bisha byoroha rero nkuko abivuze ikintu ca diplomasi ni ikintu gihambaye k'umuntu akora hanyuma mugabo cyane cyane ntibe kuvuga gusa ivyo umuntu avuze agaca bigira ubuzima kandi akabishira mu ngiro nico kintu nibaza ko kiba gikomeye cyane munkundiye mugabo nagomba ngaruke ku bindi bintu kuko turi kungene aba diaspora babona ibintu bimwe bimwe leta yiwe nawe nyene yakoze jewe hari ibintu bishika kuri 2 canke 3 bindi je no kongerako hari ikintu banki yitwa BHB abarundi beshi barayizi banke de l'habitat di Burundi iyi banki BHB ni banke ifise kibanza kinini mu ba diaspora ahubwo nagira cyo mboneraho mpamagara ntera nakama barundi bose bazogende babaze kandi bazoze meme no mwisemene ya mindwi ya diaspora izoba kuva itariki 29 z'ukwezi gushika itariki 31 z'ukwezi kwindwi kayizobera ngahi Bujumbura ntibizogorana kugira ngo baze ko turibaza neza ko muri BH bazoba bahari baratanga ibintu by'uburusho bwinshi kubijanye n'aba diaspora kaborohereza ico rero nikiba cerekana yuko bafasha ikindi naco ni ikintu bita code d'investissement abantu bazana ibitahe yabo mu gihugu uri mu diaspora usanga ibintu vyorohe cyane erega ivyo byose ntibashobora inzego z'igihugu zishobora kubikora umukuru gatatanze intumbero ntibikunda ahubwo nari nibagiye n'ibindi bintu bibiri bihambaye muri ntuzenye muri abantu barondera amakuru urabona ko ibintu by'amapassport kenshi byahora bigorana aba diaspora bafise ico bita gishe unique yabo bonyene ndongo kubera baza bafise umwanya muto baraboroherejwe ikindi kihambaye ko aeroport y'u Burundi twe tuhaca kenshi barashizeho service ijejwe gufasha abarundi bose bavuye mu mahanga ahubwo duhamagara n'abarundi bamenye ko ayo service ahari kuko benshi ntavyo bamenya ko ayo service ahari barajuragirika mugabo haba muri PAF haba muri aeroport hariho service ijejwe ku kazi kandi usanga bagufasha ikintu cyose cyo nk'ubu ndabakaro hari umuntu yandondeye ku munsi ndibaza areze nk'iminsi 35 yahungiye muri Tanzania apfukira yakurirayo ubu n'umugabo twahuriye muri Canada Quebec mu mwaka wa 2023 ambwira yuko agomba kuza mu Burundi turavugana ambwira kwaje hanyuma ndamubwira nti wewe rero ukaramuka ushitse uzocumbarira yarashitse yatangaye yabonye ingene yakiriwe urumva nk'umuntu nk'uyu ca wibaza image
agenda atwaye nk'umuntu nk'uyo kuko turazi yuko umuntu ari agenda atwaye ishusho ryiza rihambaye cyane rero aya maserivisi abwico twahamagarira urumva hariho abakora neza mugana n'abari bakora nabi nakaya twabivuze burya umukuru w'igihugu amaze gutanga intumbero burya biba bikwiye ikindi naco navuze kandi n'ubwo mbashimira ku kintu bita intumbero umuhigo aba yatanze nk'ubu twari imigambi turiko turarangurira mu gihugu urabona neza yuko abari mu nzego zo hasi kuva ku buribura amatari urumva n'ubwo go hejuru mustanteri abachef de zone bakuru b'imitumba usanga kubera iyo ntumbero iba yaratanzwe usanga vy'ukuri bariko baratworohereza cyane kandi tukabikorana neza gose murakoze si ntitwafata ivyo mu myaka 5 ngo tubishime mu kiganiro kimwe kumbe tuzoronka nakandi kanya ariko nagomba Samuel inondwi yahariwe abarundi bakorera mu mahanga kaba karyo keza kukugira ngo ico muyitubwiye ko muri ko muyitegura gute murakoze diaspora ndundi tusanzwe twarasizeho ayandi ma evenement kuvuga izindi manza zizoturanga muri rinoci no kuvuga tuzogira umwiherero w'indongozi zose kugira ngo twikomeze kurusha uko twadusanzwe tumeze no munsi maze dushobore guterera biboneka mu iterambere rya kino gihugu no kuvuga mu gihe abarongozi badakomeye diaspora ntishobora gukomera tuzogira umwiherero w'indongozi zomara iminsi 3 hanyuma turafise n'izindi evenement zitandukanye twise nk'izimona kazoza event turafise diaspora homecoming turafise n'izindi manza z'akarere tugomba gutegura mu kumunani turi ku kivi muri rusange ariko ico nobwira abariko baradukurikira cyane aba diaspora nuko barabizi yuko ku vitariki 29 kugera 31 tuzoba turi kumwe ibujumbura twitavye akamo ku mukuru w'igihugu murabizi ko yamatwakira neza twabivuze neza mukabana n'umwanya munini kugira ngo dushobore kuganira yongera duha ijambo ariko natwe nk'uvyeyi natwe tuganire nawe kandi yama yabidukoreye neza cyane n'ubu twibaza ko bizogenda neza no kuba no guhimiriza abantu bose bakaza kugira ngo ico gikorwa kizogende neza murakoze cyane Gabriel Rufyiri ngira ngo hari cyo wongerako ico no kongerako nuko iyi ndwi yahariwe abarundi ba mu mahanga abarundi boyitaba bayitabe hanyuma kandi ko twabivuze twarabonye ko hamaze gutangwa intumbero yumvikana neza ko ibi bintu by'iterambere hamwe n'ibintu vya cohesion ibintu vya politique vyoja ku ruhande twebwe tukibera mu bintu gusa byo guhuza abarundi hanyuma n'ivy'iterambere biraheza bigafasha rero hari abantu batashaka kuyitaba bibaza ngo biracari uko byari biri imbere nukuri ibintu byarahindutse twabibabwira ku kibazo c'iterambere kuko ari mu mahanga turiyo ari no ngaha mu gihugu turiho kuko turabona ibikorwa tuhakorera yuko ivyo bintu biriko biravangurwa cyane ivyo rero nibaza yuko bizogira akamaro ku gutuma igihugu gitera imbere ku neza ya twese ko sinibaza ko urazi yuri mu mahanga ukaza wumva ariko arakubwira ngo ni cya gihugu ngo gikenye siniyumvira yuko hari umuntu numwe vyonezera twese rero tugomba kuja kuyo murindi nico kintu c'iterambere baze rero tuvugane hanyuma twihe intumbero kuko nico burya iyi ndwi hari wa barundi yamwe mu kwezi mu ndwi ya nyuma y'ukwezi kwindwi nindwi no kwita ko ari ya evaluation nindwi y'amasuzuma ivyo twari twiyemeje mu mwaka uheze mu myaka yaheze bubigeze hehe none ubu tugira tuje hehe ni ibintu nk'ivyo rero nibaza ko natwe twobatera kamo tubasaba yuko vyoshoboka cyanyuma ni ikintu kijanye no kuborohereza abarundi bazoba baje twavuze ko leta yashizeho ibintu bitari bike hariho abarundi bafise ibibazo bitari bike jewe mu byo nshinzwe harimo kuraba ibibazo abarundi bafise bari mu makungu ibibazo rero dufise ni byinshi cyane hari ibibazo byo mu butungane hari ibibazo byo mu ntwaro muri administration hariho n'ibindi bibazo byinshi abarundi rero bavyegeranye hanyuma turabe kungene ivyo bibazo byo byatoye umuti kandi hatangwe n'intumbero nziza jeza bigafasha ko niko kamonotera mugabo ntibagiye kandi kibazo ca karubira ese twogira imana nk'ubu ikaje ca karubira kikaba caratoye umuti kuko mu mwaka wese byaratugoye cyane by'ukuri ntitwifuza ko byose bira kutugendera burya umurundi avuye mu mahanga akaza agaca buri ngene yiyunguruza nukuri
aragira umutima mugabo rero nagira ntange ihumure twaravuganye n'umuyobozi ajejwe Sopebu yaratuhaye icizere gikwiye yuko ivyo bintu azobidufashamo kandi mu mwaka weze baradufashije tore bashimira ivyo byose kandi biva ku ntumbero umukuru w'igihugu yatanze kugira ngo ivyo bishobore gushoboka.